Mu ntumbero yo kwifadikanya n'abandi mw'isekeza ry'iminsi 16 yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme nk'uko biba buri mwaka kuva igenekerezo rya 25 Munyonyo gushika igenekerezo rya 10 Kigarama, umurwi w'igihugu wigenga uharanira agateka ka zina muntu CNIDH watunganije ikiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa 9 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 2023 i Bujumbura. Dr Sigistin Viginini Muraba yashikirije utwigoro tumaze gukorwa aho Burundi bwasizeho itegeko ridasanzwe ribigenewe hamwe n'ibigo bitanu bifasha kwakira abafashwe ku nguvu i Gitega, i Makamba, mu Cibitoke, mu Rumonge ndetse n'i Muyinga. Ayo mabi harakunda kwibonekeza mu miryango, mu mashure, mu buzi butandukanye n'ahahurira abantu benshi. Bikaba bifise inkurikizi mbi cane ku buzima bw'abafashwe ku nguvu. Nk'uko umuyobozi wa CNIDH Dr Sigistin Viginini Muraba bishikiriza, ikigo CNIDH kirereka abo bigoye batazi aho bokwitura ahari ibigo bibijejwe abashikiwe n'izo ngorane nyene kugira ngo bahabone. Irafasha kandi kurondera abashingwamanza baba babakeneye. Umurwi w'igihugu ujejwe agateka ka zina muntu urasaba leta kongereza inguvu mu guhimiriza inzego n'abandi bose kurandurana n'imizi ayo mabi afatiye ku gitsina, aho usaba abasanzwe bafasha mu iterambere kubandanya bashigikira Uburundi muri urwo rugamba rutoroshe. CNIDH iratumirira abenegihugu bose gushengeza abo bose bagirizwa icaha co gufata ku nguvu, co kimwe n'abashaka kubakingira ikibaba. Viginini Muraba hatumirira abenegihugu gukurikirana urubanza kuko iyo bashikirije inyamiramabi uwo yakoze ayo mabi urubanza ruba rudaheze, ahubwo hutegerezwa kwitaba no gukurikirana urubanza kugira ngo hutange ibirego bikwiye kugira urubanza rukorwe neza. Twese hamwe, umwe wese aho aherereye, duhagurukire rimwe turwanye ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu gushengeza uwo wese yakoze icaha co gufata ku nguvu. Ndagusuhuje, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi, nunyemerere nkwipfurize kugira umunsi w'Imana mwiza no kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ndetse yewe nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ukumanuka musi y'ino video hama ugafyonda ijambo s'abonner cange subscribe bivanye na YouTube ukoresha, ukaba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Nayo kandi ubukene bw'igitoro ca essence na mazutu burahangayikishije abarundi iki gihe. Hasubiye kwibonekeza kandi ibura ry'igitoro co mu bwoko bwa essence na mazutu ku bubiko bwavyo buri mu gisagara ca Bujumbura ndetse no hagati mu gihugu. Bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bakaba bavuga ko baruhijwe cane n'iri subiriza ry'ibura ry'igitoro mu gihugu. Aho twashoboye kugendera kuri uyu wa gatanu ni kw'ibarabara ryitwa Avenue du Large, ni muri zone ya Kinindo, aho mu masaha yo mu gitondo aho bita kw'ikorosi twahasanze hari imirwi y'abantu babuze uko biyunguruza barindiriye imiduga yunguruza abantu ibajana hagati mu gisagara ca Bujumbura. No mu kibanza bita kuri Petit Seminaire Kanyosha niko vyari vyifashe mwako gatondo ko kuri uyu wa gatanu. Ku gituro c'imodoka ziduga hagati mu gihugu kiri aho bita kuri Kotebu kuduga muri komine ya Bukeye mu ntara ya Muramvya hariko harihishwa kuri uyu wa gatanu amafaranga agera ku bihumbi 15 vy'amafaranga y'amarundi. Abaduga mu ntara za Gitega na Ngozi bariko barihishwa amafaranga ibihumbi 25 vy'amarundi. Jewe ariko mfise akabazo, kuko leta yacu yoba yarananiwe n'iki kibazo kijanye n'isubiriza ry'ibura ry'ibitoro? Perezida Ndayishimiye yoba ariko arabona aka kajagari kari ku bituro vy'amabisi? Nk'ubu nijoro nashitse muhira hafi isaha 5:30, navuye mu Kabezi nshika muri ville isaha 1 hafi n'igice, duca turatonda imirongo ngo turindiriye bisi iza kudutora amaso ahera mu nzira. Vyabaye ngombwa ko duteranira itagisi turi batandatu, mbona gushika muhira mu Carama ayo masaha nababwiye. Aha hariho abagiye n'amaguru mu za Mutakura na Kamenge kubera ukubura amahera ya tagisi. Ibiriko biraba kubera ibura ry'igitoro biraturuhishije n'ukuri. Niko umwe mu banyagisagara ca Bujumbura twavuganye yerekana agashavu afise.
abagendesha imiduga yunguruza abantu hamwe na taxi bakorera mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko kurara ku masitasiyo vyabaye umugenzo kuko bamaze iminsi itatu batondeye igitoro ariko ntibaronke kuko atakiriho kandi bakavuga ko bamaze kugira agahombo kanini ndetse ugasanga haba ukutumvikana hagati yabo n'abakoresha babo. Nayo mu yandi makuru kandi ni uko ngo igihugu c'u Burundi gitegerezwa kuja ku murindi wundi kugira bishoboke ko kiba ari igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine, kikaba giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu. Kibaye kikirimwo akajagari kajanye no kudatunganya neza ivy'igihugu ntibishoboka. Ivyo umushikiranganji Martin Teretse abishikirije mu gihe ariko agira ingendo mu ntara zose z'Uburundi, ahagiranira umubonano n'abafise ivyo bajejwe mu bisata bitandukanye mu ntara zitandukanye. Aho yari i Gitega amenyesha ko aho yari i Gitega yamenyesheje ko ingendo ariko aragira ahanini zifise ihangiro zo gufashanya n'indongozi kugira hatuzwe burundu ikintu kijanye na forode. Ni kugira ntihagire umuntu n'umwe hazohava ngo sinabimenye kuko uwuzofatwa yakingiye ikibaba uwuriko akora forode bazohanwa co kimwe, yaba amakori yo mu makomine canke ayatozwa n'ikigo OBR. Ariko rero kubw'uyu mushikiranganji amafaranga kuyinjiza ni kimwe, abarongozi nabo bayasohora bacishije mu makonte y'abandi kugira bakinane amanyanga azozunguruke haca bagarukako. Vyose biriyamirijwe co kimwe n'abakoresha ivy'igihugu nk'ivyabo. Ikindi cahagurukiwe ni ikijanye no guhohotera abakenyezi n'abigeme, hariko haribonekeza ingeso iriko iraduga cane tubona ko henshi usanga bafata ahuko babacira imanza canke ngo babakorere amadosiye, ugaca usanga bagiye kubumvikanisha. Uwufashe umwana ku nguvu canke umukenyezi ku nguvu nta kigongwe azogirirwa kuko uwukoze icaha bene ico aba agikoreye Uburundi bwose ndetse n'isi yose. Ivyo ni ivyashikirijwe nyene na nyen'icubahiro Martin Niteretse. Nayo kandi urubuga ibaza ni urubuga ngurukanabumenyi rushasha tugiye kumenyera ko vyinshi mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Urubuga ibaza rurimwo imigwi ine nyamukuru tuzosangako amakuru atandukanye ajanye n'ubuzima ndoragitsina. Umugwi Solution SSR urimwo inyishu zijanye n'ubuzima ndoragitsina. Umugwi witwa Mediathèque tuzosanga ivyandiko canke utuvideo twigisha ibijanye n'ubuzima ndoragitsina, bikazofasha na cane cane abagira ubushakashatsi. Hakaba hariho uyundi murwi witwa Forum werekeye urwaruka na cane cane mu gushikiriza ibibazo, gusaba impanuro canke mu kugira ikiyago ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina, hamwe n'umugwi urimwo ibiharuro witwa Données, abakorera mu gisata c'irondoka rijanye n'amagara meza bazoshobora kuronka ibiharuro vy'igihe tuzoba tugezemwo canke imyaka iheze biboroheye. Ivyo ni ivyashikirijwe na Gaëlle Mudasigana arongoye ishirahamwe Aprosap risanzwe rikorera mu gisata c'ubuzima ndoragitsina. Akaba ari nabo bashize ku mugaragaro urwo rubuga kuri uwu wa 9 Kigarama 2023 bafashwe mu mugongo na Sharenet Burundi. Gaëlle Mudasigana abandanya atwiganirira ko biyumviriye gushiraho urwo rubuga mu ntumbero yo korohereza urwaruka mu kuronka amakuru ajanye n'ubuzima ndoragitsina canke kuronkera inyishu z'utubazo tumwe tumwe batinya kubaza aho bababona. Abazoshobora kubaza bazokwishurwa, hazoba kandi hariho abahinga babinonosoye bazobishura. Vuba cane iyo application izoshobora no gutungwa muri ngendanwa. Uwipfuza kuja kuri urwo rubuga yoca kuri www.baza.b agaheza agashiramwo izina hazoza arakoresha naho ritoba iryiwe bwite, agashiramwo n'uduharuro kabanga mot de passe, ubwo akazoba ahejeje kwinjira. Ese wakiriye gute urwo rubuga?
twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaha rero akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uragira umunsi w'Imana mwiza no kubandanya uroranirwa mu vyo uriko urarangura.